Ego mahoro neza nitwa Niyongabo Alida nkabandejwe igisata c'inyigisho mu kigo Paeej. Ico igikorwa ca sensibilisation mu université ni igikorwa twatanguje muri uyu mwaka umwaka wa 2023-2024 aho dushaka kuvyura urwaruka mu université kugira ngo rushobore nagone kwitegurira kwitegura mu kumenya gutunganya migambi yabo kugira ngo bahejeje ku ntebe y'ishure nibaze bitegure kuja mu ibarabara ahubwo bo baze bave ku ntebe y'ishure bamaze kugira imigambi bashobore kubandanya bateza imbere igihugu. Turashima cyane kuba twagendewe n'ishyamwe Paeej rishigikira urwaruka mu kwitunganiza imigambi. Tukaba dushima cyane inyigisho turiko turahabwa aho dusanzwe turugwaruka turi mu bisata bitandukanye aha Kuri Eali. Uza gusanga rero hari benshi bataba bari bazi mbega Paeej irikira kora gute, aho twari twibaza yuko Paeej nkumbure usanga ishigikira abana bariya, ariko twatageza kuronka umuco kubijanye na Paeej. Ni gikorwa kiriko gikorwa ahari ama université mu ntara zirimwo ama université atandukanye, naho novuga nka Bururi, mu ntara ya Bururi kiriko kirakogwaho, mu ntara ya Cankuzo, mu ntara ya Makamba, no ngaha mu ntara ya Muyinga ndetse na ntara ya Ngozi. Zinyigisho nkuko nabababwiye ni kugira ngo urwaruka rushoboye gukanura, rushoboye kumva yuko ubwa mbere na mbere igihugu kibafashe mu mugongo, igihugu carabateguriye kazoza kugira ngo bavuye ku ntebe y'ishure ntibazi basubire kuba abasezi bakazi, ahubwo bazobe bari muri benshi baba abatanzi bakazi. Rero ico twiteguye nuko tudasubira kubona urwaruka rusegereza akazi, ahubwo bo botangura kwitunganiriza imigambi yabo kuko hari ibigo vyinshi bitandukanye bifata mu mugongo urwaruka. Rero urwaruka rukiri ku ntebe y'ishure bo bibaza ko agifise umwanya wo kuzoronka akazi cyangwa kurondera akazi, ariko ubu dushaka kubategura kuva bakiri ku ntebe y'ishure kugira ngo aka kanya bafise bahejeje ivyigwa bashobore kwicara biyumvira imigambi hama bashobore kuyishikiriza muri ivyo bigo bitandukanye, aba bafate mu mugongo ntibasubire kuba abasezi bakazi. Ikintu nahakuye nuko mwiyo minsi twikengera twumva kuri yuko ntitwibaze yuko basi Paeej ishobora gufasha abari bo bose, ariko ikintu caturyoheye cyane nuko Paeej ifasha uwari we wese yumva yuko afise umugambi kugira ngo ashobore kwiteza imbere, areke kuja gusegereza, areke kuja mu marigara. Twumva yuko vy'ukuri Paeej yaje nk'umuvyeyi, Paeej vy'ukuri ari umuvyeyi kugira ngo idukure mwibarabara, idukure mu marigara, idukure nkeka ishobore kutwungura intuze ubwenge bwacu bugume buri ajo. Mazina yanje nitwa Dushime Yive, nkaba nserukira umugambi Paeej mu ntara ya Muyinga. Iki gikorwa nubugera kabiri tugikora, mu misi heze twaragikoze kandi twarabonye ko hariho umusaruro catanze, kuko inyuma yaho twararonse bamwe mu gwaruka bari biga ngaha n'abandi bamaze kuramugwa n'iri shure bashoboye kwitura umugambi Paeej, barazana imigambi irashigikirwa, ubu bariko barakora kandi ivyo tubona bageze kure. Twari tuje ngaha kugira ngo twongere tubatera kamo kandi nabo nabasigaye kuri kino kigo bakihiga n'abandi bo mu micungararo yo ngaha, kuko hari abandi baje batiga ngaha bashobore kumva yuko vya bindi twavuga ubwa mbere hari ababigerageje barabikora biragenda neza, nabo tubatera intege kugira ngo batera ikirenge mu cabakuru babo kugira ngo iyi kaminuza mu vy'ukuri ishobore kuba itara rimurikira Muyinga mu bantu bashigikiwe n'imigambi ya Paeej. Ikintu ngiye gukora kuva ubunyene aho mviriye ngaha nuko ngiye nanje kwicara ntegura umugambi wanje kugira ngo nanje nshobore kwiteza imbere. Namba nahora nja gusaba utuvuta, namba nahora nja gusaba ngo ndashaka amahera yo kugura ijipo, ishati, ndumva yuko ubu ngiye gutegura umugambi kugira ngo nanje mwo mugambi wanje shobore kuronka bijya nahora nja gusaba, shobore kuronka mbere wanashaka naje nshobore no guhakazi abandi kugira ngo abandi nabo nyene bumve yuko vy'ukuri Paeej ari umuvyeyi yaje kugira ngo ishobore kuduha bijya anye twahora tuja gusaba. Kuza gusaba umugambi muri Paeej ntibigoye ahubwo kuko nk'umuntu
ariko aritegura kuronka gushikirwa hafi imiliyoni 50 ategerezwa gushiramwe inguvu ategerezwa gushiramwo umwete akerekana akarondera hirya no hino kugira ngo abitegure neza ahanini ni rya formulaire bategerezwa kuzuza iyo nayo urafata kanya kuko urayitegura ukayibika ejo wasubira ukabandanya hirya ukabandanya ukarondera amakuru hirya no hino kuvyerekeye umugambi wawe hamugashobora kuwushikiriza ndetse mu ntara zose eka gushika ku makomine hariho abajejwe Paeej bari ngaho kugira ngo babafate mu mugongo abo vyo babiko biragora kuzuza iyo formulaire rero twarashize aho onye twashize haba abajejwe Paeej mu komine n'abajejwe Paeej mu ntara niko kazi ahanini bafise ko kugira ngo ugwaruka ntirugire ingorane canke ngo rudebukirwe mu gushikiriza imigambi yabo bibaza ngo ni ibintu bigoye cyane. Ico niteze uyu mwanya nuko twari tuko twibaza ati mbega ko tumaze amashure tuzoca tujahe mutahe uzovahe ariko ubu turiko turarema aho twumva ko Paeej ije kudufata mu mugongo. Akamono hamagarira abandi bigeme bari inyuma batashoboye kuza gukurikirana izi nyigisho nuko no batera kamo yuko Paeej yaje nk'inyishu kuba jeune bose yaje nk'inyishu kubize n'abatize kugira ngo bashobore gutegura imigambi yabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ugwaruka no ruhamagarira kwitabira ibigo bishigikira imigambi yabo cyane cyane gukura amaboko mu mpuzu no kwiyumvira yuko ejo hariho akazi leta ibaribikiye ahubwo leta yarabonye yuko ako kazi katacoroshe ishiraho ibigo bifata mu mugongo imigambi yabo uretse no kubafata mu mugongo inabaherekeza mu kurangura imigambi yabo no bahamagarira cyane yuko bokura mu mutima yabo cyane mu mutwe yabo yuko hariho akamwana wa mama ko twese turi bene umugabo umwe nta tukagira umuvyeyi umwe nibaza yuko nta mwana n'ikinono hagira usubira kwishira inyuma hagira usubira kugira ubwoba ahubwo bahaguruke barondere ico bakora bakuri tuhagarike kuba abasezi tuhagarike kuja mu ibarabara kuko niho dukura n'ingeso mbi niho dukura ivyiyumviro bibi ahubwo tuje kukivi kugira ngo igihugu cacu gitera imbere tubone gushika kuri ya mbono ya 2040 ishira 2060. Akamonotera abanyamuyinga muri kano kanya nuko bomenya yuko leta yabiyumviriye ko ikagira ivyo ikora ku bwabo nabo hakacaba habo ho kuvyaza umusaruro ayo mahirwe leta yashize imbere yabo. Hari umwubahwa umwe yigeze kumbwira ati ibintu biriko bigenda neza cyane ati kare twebwe twiga akazi gahari atari kuba mwebwe muri ko mwiga imitahe ihari. Rero nimba leta kijya giha akazi kari gahari ikacibona yuko akazi kaheze ubu naho leta yashizeho imitahe kugira ngo umuntu ashobore kuronka icakora. Rero no batera kamo ko bonyaragasa mu bigo bijejwe ugwaruka kugira ngo dushobore kubagira inama dushobore kubafasha kugira ngo nabo indoto zabo zishobore kurushirizaho kuja mu bikorwa. Murakoze.